Ndasubiye kubaramutsa mwese mudukurikira muherereye ijya nino mu bihugu vy'amakungu ya kure ari bari ku migabane itandukanye y'isi, abari ngaho ku mugabane w'abanyamerika muri Brazil, leta zunze ubumwe z'abanyamerika nyene, abari muri Canada, mwese mudukurikira muherereye Venezuela, Peru, abari ngaho ku mugabane w'abanyaburaya mu Bufaransa, Ubudagi, Ubwongereza, Ububirigi, abari ngaho muri Australia, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wa Aziya muri Oman, Qatar na Arabia Saudite, mwese muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbiri n'imisozi bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cacu Burundi, bivanye naho dukurikirana uherereye mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hamura tujya ngahe iburyo urafyona no kano kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ngaha umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Nshimirimana akaba yagize ico avuga nico ahanura abasirikari b'u Burundi, aho rero yabasavye ko bohaguruka bagasemerera bakavugira bagenzi babo bashika 500 bapfungiye mu mabohero atandukanye mu kambi ya Mujejuru, abari muri police militaire, abapfungiye mu Cibitoke n'abandi. Abo basirikare bakaba bagirizwa kuba barahevye urugamba bagahunga. Uyu muvugizi w'umugambwe MSD, umugambwe utavuga kumwe n'ubutegetsi bwa Gitega, akavuga ko rero abasirikari bokabaye bahaguruka kugira ngo basemerere abo basirikari bapfunzwe bahabwe ubutungane, naho ngo ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi vyibonekeza ko bwabuze, abene gihugu atabwo baronka, ubwo n'abasirikari kuronka ubutungane nabwo ngo bizoba bigoranye cane. Bagasaba rero ko buri umwe wese ahaguruka akumviriza agasemerera kugira ngo abo basoda barekugwe canke bahabwe ubutungane, na cane ko bapfunzwe bazira kubw'akarenganyo, ko nta caha kibagira kuko atagihugu c'u Burundi bigeze bahemukira, bari bajanwe mu ngwano zitaraba igihugu c'u Burundi ku manyanga y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Naho mu Bubirigi, imbere y'ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi kuri ambasade y'u Burundi mu gihugu c'u Bubirigi, haragizwe imyiyerekano n'abari mw'ishirahamwe Amitié Internationale, bakaba baraciye baja kwiyerekana kugira ngo barabe ko umumenyesha makuru Florian Irangabiye ahejeje umwaka, akaba agiye gukwiza imyaka 2, aho yafashwe mu mwaka w'2022 Myandagaro, akaba rero aribwo yaciye atabwa mu mbuto, akaba agiye gukwizamwo imyaka 2. Bakaba bagiye kwiyerekana imbere y'ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi basemerera basaba ko uyu Florian Irangamiye ikibanza ciwe atari mu mpimba, agomba kurekugwa. Ubutegetsi bwa Gitega nibwikubita gashi burekure abamenyesha makuru cane harimwo Florian Irangabiye. Indi nkuru tuza kubashikiriza nuko turabashikana ngaho mu ntara ya Kirundo, komine Kirundo, abakuriye abadandaji b'isukari baraciye bayinyegeza, hama igipolisi kija kubasaka kibasangana amatoni baciye banyegeza mu nzu, mu gihe isukari ifise ikena rikomakomeye cane ijya nino imihingo yose y'igihugu. Bakaba rero babona ko abadandaji cyangwa bakurira abandi badandaji aribo babandanya kuyinyegeza, bakazohava bayidandaza ku giciro c'umurengera. Turabashikana ngaho kandi mu ntara ya Makamba, komine Nyanzarake, aho hariko haravugwa ikena ry'igitoro co mu bwoko bwa essence n'amazutu vyayobaye akayobera abahinga, ataninima iri mu bigega vyo ku masitasiyo atandukanye ngaha muri iyi komine ya Nyanzarake.
Amakuru yose rero turaje tuyaramvure ido nido ntuze uje kure inkuru imwe ukwayo ni mukanya isase. Nk'uko nari mpejeje kubikubwira reka tuyatangurire kuri iyi nkuru y'uko umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Nshimirimana ariko arahanura abasirikari b'u Burundi guhaguruka bagasemerera no guhagarika kuja muri iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero ariko arabwira abasirikari kwama barikanuye bakamera amagabo bakanka amategeko, na cane cane ayo mategeko ko habanye cane n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu c'u Burundi, naho ngo ari umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko arayatanga, ariko ngo ntago yisunze ibwirizwa shingiro, ngo ayo mategeko ayatanga ku manyanga yo kujana abasirikare mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kuja mu ngwano ico gihugu kirimwo hamwe umuhari wa M23 bariko baragwana, aho uwo muhari uvuga ko ari abakongomani babujijwe uburenganzira bwabo, ariko leta ya Kongo yo ikavuga ko ari abanyarwanda atari abakongomani, hakibazwa niba ico gice bariko baragwaniramwo bazogiharira igihugu c'u Rwanda kikagitwara, niba bavuga ko abarimwo atari abanyarwanda ahubwo bakabita abakongomani. Epitas Nshimirimana rero arabandanya abwira abasoda guhaguruka bakanka ayo manyanga ariko arakogwa n'akagwi karongowe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ayo manyanga agaca yaheba ayo kurungika no kuja kugurisha abana b'u Burundi, abasirikari b'u Burundi izo ngwano akazibavanamwo, kuko ngo hari amahera baca baronka abo bategetsi akaja mu mifuko yabo ntaje mu kigega k'igihugu c'u Burundi, ahubwo bakama bayashira mu mifuko yabo. Abagenerali batandukanye rero bagiye barakora inama muri Etat Major, aho rero bagiye basaba ko cane cane aba ex-FAB ndetse n'aba ex-FNL aribo bagomba kurungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ku gitigiri co hejuru. General Prime Niyongabo yarasavye abatwaye amakampi toranyiriza mwibanga abasirikari bahora bari muri ex-FAB kuva ku myaka kufise imyaka 40 na hagati na 45, akaba aribo baca barungikwa ngaho muri ico gihugu. Bikaba vyibonekeza ko rero abariko bararungikwa muri Kongo ari abasaza atanico bazoshobora, ivyo navyo bishobora gutuma urugamba rubananira canke barutsindwa. Bakama rero avuga ko abasirikari bo kwama barikanuye bakamera amagabo bakanka ayo mategeko yabo bagabo yako kagwi k'abategetsi. Mu ntara ya Kirundo twababwiye ukungeni abadandaji bakuriye abandi bariko bariba bakanyegeza isukari ntibayishikirize abanyagihugu bakama bari basemerera basaba ko iyi sukari bayironswa. Ni mu gihe muri komine Kirundo abakuriye abadandaji hafatiweyo imifuko igiye itandukanye isukari barayinyegezwe mwisaka ryakozwe n'igipolisi muri iyo komine ya Kirundo mu ntara ya Kirundo ngaho mu buraruko bw'igihugu cacu. Naho mu buserukizi bw'igihugu cacu c'u Burundi buri mu gihugu c'Ububirigi ku mugabane wa Buraya, abanyagihugu b'abarundi baba ngaho muri ico gihugu baragize imyiyerekano basaba ko Florian Irangabiye umumenyesha makuru ari umumama w'abana ikibanza ciwe atari co mu mpimba, yakoze umwuga wiwe neza kandi niwe yaciye azira. Basaba ko rero ivyo biriko biraba ko yorekugwa, basaba ubutegetsi bwa Gitega kwikubita agashi mu magambo n'ivyapa bari bafise bari kwiyerekana ngaho mu Bubirigi mu Buruseli.
kugira ngo amakuru mwene nkaya aze agushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone. Amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikira aho uzoba uherereye hose. Mwajeje gufyonda subscribe kuri Iyakare TV tukaba tubakengurukira cane.